Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwebanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'umubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho u Rwanda rwagiye rutabara inshuro nyinshi u Burundi, ariko byose Perezida Evariste Ndayishimiye akaba atarigeze abiha agaciro, ahubwo akavuga ko agiye kurimbura ubutegetsi bwa Kigali afatikanije n'abanga u Rwanda bose, ariko akaba ari ibintu benshi babona ko bishobora kumuta kuw'amazi, kuko nyine Paul Kagame yamuhaye gasopo ikomeye cyane, amubwira ko nahirahira akarenga imbibi z'u Rwanda azahura n'akaga gakomeye cyane. Turaza kubashikiriza amakuru ahambaye cyane arabana n'ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya igihe Perezida Evariste Ndayishimiye yoba abandanije umugambi we wo kurungika ingabo mu Rwanda gutkorayo intambara, ariko benshi bakavuga ko ingabo zose yaba arungitse mu Rwanda atanimwe yagaruka, kuko nyine bahura n'ingorane zikomeye cyane, kuko RDF imaze imyaka myinshi yitegura urugamba, nk'uko nyine bizwi neza ko ushaka umutekano ategura urugamba. Turabishikiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'icyatumye isoko nkuru ya Bujumbura isha ndetse n'ababigizemwo uruhara rukomeye cyane, byose nyine nabyo twabibateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Tubabwire kandi ko wahoze arongoye BRB n'urongoye iperereza baravugwa mu inyuruzwa ry'imiliyoni zirenga 25 z'amadolari. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Ico ubusabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Uwahoze arongoye BRB n'urongoye iperereza baravugwa mu inyuruzwa ry'imiliyoni zirenga 25 z'amadolari. Imiliyoni 25 z'amadolari nta rengero ryayo rizwi. General Gen.Habarurema arongoye iperereza mu gihugu cy'u Burundi n'uwahora arongoye banki nkuru y'igihugu Diodone Ntwari bakaba ari bo bonyine bazi irengero ry'ayo mafaranga, mu gihe abarundi bari mu bukene bukomeye cyane. Ico kibazo cy'ayo mafaranga y'agaciro yanyurujwe carabaye akananira abahinga. Mu kwezi kwa Kigarama 2022 hari hasohowe imiliyoni 60 z'amadolari y'amanyamerika. Ico gihe yakurwa mu banki nkuru y'igihugu BRB arungikwa mu banki imwe y'ubudandaji iri mu gihugu ca Kenya. Byavuga ko arungikwa biciye muri konte za sosiyete y'ibitoro Prestige. Bivugwa ko umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yoba afisemwo uruhara rukomeye cyane, kandi akaba afisemwo imitahe myinshi cyane. Udateye na kabiri mu kwezi kwa Ruhuhuma mu mwaka uheze wa 2023 barasubiriye basohora izindi miliyoni 63 z'amadolari y'abanyamerika, zica ziba imiliyoni 123 z'amadolari y'abanyamerika, mu gihe mu gihugu havugwa ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Ico gihe muri BRB abakozi baratotejwe kandi baratabaje kugira ngo hamenyekane irengero ry'ayo mafaranga. Ubwo amakuru dukesha iradiyo ijwi ry'abanyagihugu RPA, itegeko ryo gusohora ayo mafaranga ryava mu biro bikuru by'iperereza kwa General Gen.Habarurema, kavuga ko ari ibanga ry'umutekano, kandi ko umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye ariwe yabitegetse. Nyuma y'impari zitari nke mu bategetsi batandukanye ba CNDD harashizwe umurwi w'amatohoza ujejwe gukurikirana ibyayo mafaranga. Uwo murwi w'amatohoza woba wasanze hariho imiliyoni 27 z'amadolari, no kuvuga hafi miliyaridi 80 mu mafaranga y'u Burundi atawukibona irengero ryayo. Amakuru yandi ava mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye aza yaramaze guhabwa icegeranyo c'izo miliyaridi zazimiye, ariko ko yoba yarasabye Gen.Habarurema gusigura iyo ayo mafaranga y'umurengera yazimanganiye, ariko akaba atamuco aratangwa.
ni mu gihe bivugwa ko ishirahamwe Prestige ry'umunyarwanda Hakizimana Bonaventure ricuditse n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ryoba ari ryo ryacishwa ko ayo miliyoni y'amadolari. Ntawe uzi ko utwara urwego rw'iperereza General Gen.Habarurema yoba yabikoze mu itegeko ry'umukuru w'igihugu canke ku gatwe kiwe, akaba ariho benshi bavuga ko umuco watangwa kugira ngo hamenyekane uwakoze iryo bara kandi hamenyekane aho amafaranga y'igihugu ariko araja, aho benshi bemeza ko ari kugurwa amazu muri Canada ndetse no mu bindi bihugu bikomeye nka Amerika, akaba ari kugurwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse na Ndayishimiye ubwiwe, bakaba ariko baranyonora itunga ry'igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Mbere yuko tubandanya amakuru twabateguriye, tubanze tubahereze ino ntahe ihambaye cane irabana na General Godefroid Niyombare, aho benshi bavuga ko ariwe mbarutso ituma Uburundi n'Ubwanda buhora mu njyane zidahera, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye aramufisiye ubwoba ku rugero rutarigera rubaho. Mu nkundire ndabasangize intahe mbonye kuri Twitter, sinzokwibagira General Niyombare azibya General Ndengeye wa Exfabu mu bihumbi 2009 imbere ya kampu ubu yitwa kampu nyine icungera inzego, imbere y'abapfakazi b'abasirikare bari birukanywe mu makambi, ariko avuga ko abo bapfakazi ngo baje bava ruguru, ngo ni impunzi, ngo nibasubire iyo baje bava. Yaciye amuzibya ategeka komanda w'ikambi Koloneli Batazira Wemba ko abazanira ifanta n'umukate. Mu mpwe nyinshi arakorora amosozi General Muzima aravuga ko ubupfubyi abuzi azi n'ingene bubabaza. Avuga ko yobonye amagorwa nyina yagowe, ko atokwihanganira utoteza imfubyi, kandi avuga ko ibyo byose atabyihanganira, akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi bavuga ko bamukeneye kugira ngo n'uyu munsi abatabare. Imyaka 11 irarangiye isoko nkuru ya Bujumbura ituriwe. Iyi soko yangana n'ica gatanu c'ubutunzi bw'u Burundi nk'uko abahinga babivuze, kugeza ubu nta matohoza y'ukuri arigera akorwa, naho hari ibimenyetso byinshi n'amakuru yagiye arasohoka byerekana ko isoko yaturiwe. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati w'ico gihe Duwari Nduwimana imbere y'abashinga amateka yamenyesheje ko isoko yahiye ku bugombe bw'Imana kugira turonke iya ya kijambere. Inyuma y'imyaka 11 nta kirakurikira, ahahoze isoko aracari umusaka. Nta wakibagira ko muri ibyo bihe bitoroshe igihugu c'u Rwanda arico conyine canyarutse gutabara kirungika indege y'igisirikare c'u Rwanda kuza kuzimya. Indege yashitse ibiyangara byayangaye mu isoko, ariko yarafashije ko umuriro udatandukira inzu zari hafi y'iryo soko. Twibuke kandi ko kizimyamwoto imwe rudende yari ikomeye mu gisagara ca Bujumbura yagiye gushika itebye. Yari yibereye kuzuza amazi muri piscine ya General Bunyoni no kuvomera amashurwe ndetse n'ibindi byinshi ku rugo rwiwe mu Gasekebuye. Bunyoni cari igihanganye kidasanzwe c'ico gihe. Abipfuza byose mugiye kubikurikira kugira ngo mumenye uko ibintu byagiye bigenda, ndetse n'uruhara rukomeye cane abategetsi bagiye babigiramo, kandi bakaba bakwiye kubiryoza. Benshi bakabona ko abatunyitse guturira isoko ya Bujumbura ubungubu batashobora no gutinya no guturira igihugu cose. Igitondo cwa 27 ukwezi kwa mbere 2013 i Bujumbura. Igitondo cwa 27 ukwezi kwa mbere 2013 abuguruye iradiyo ico gitondo bumvise umukuru wa Orcom Gabriel Rupyiri asemerera kuri radiyo Bonesha, yariko atabariza isoko nkuru ya Bujumbura. Yasaba abategetsi kunyaruka mu gisagara ca Bujumbura kwirabira ibyariko bibera ku isoko nkuru. Yasaba ko hafatwa ingingo zihuta zo kuzimya no kuhikingira igisagara cose. Yabaza iyo kizimyamwoto iri. Ako kamo katumye abantu benshi cane baduka mu mihingo yose y'igisagara biruka kuraba ibiriko biraba. Ikirere cari cuzuye imyotsi, imbeya z'umuriro zariko zirarigita isoko. Abarinda baragerageza gusohora ibidandazwa bahambije, abasuma barahatoreye akajisho. Umuntu yarasohora ibyiwe asubiyeyo kuzana ibindi agasanga ibyo yasohoye ubwa mbere byagiye. Uwo muzike wari uteye ubwoba, wari uteye agahinda. Hari abahaburiye utwabo twose basubira ku busa. Kizimyamwoto yari hehe? Uwo munsi igisagara ca Bujumbura cyari gifise ikiduga kimwe co kuzimya umucanwa.
ico kiduga cabikwa mu gipolisi kijejwe uruja n'uruza mw'ibarabara. Kuva aho cabikwa gushika ku isoko nkuru ya Bujumbura kwari urugendo rudashikana iminota indwi, ariko haraciye hafi amasaha abiri isoko risha kizimyamwoto itarashika. Ikinyamakuru Iwacu canditse ko ico gihe ko ico kimodoka catevye kuboneka kubera cariko kivomerera amashurwe na gazone by'umwe muri ba generali bihibihanganye bya CFD mu Gasekebuye. Bamwe bavuga ko aho hantu haba ari kwa generali Alengiyome Bunyoni yari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu chef d'état cabinet civil du président de la République. Ico gihe nyine niko byari bimeze. Ikizimyamwoto yagiye kuboneka byayangaye, gutyo rero isoko yarahiye iratokombera atagitabara. Ubwoba bwari bwinshi ko umucanwa washobora gutandukira inzu zegereye isoko maze n'igisagara ca Bujumbura cose kigahava gifatwa. Igihugu c'u Rwanda nico carungitse indege ya kajugujugu yafashije kikuzimya kugira ngo umucanwa ntutandukire izindi nyubakwa. Benshi baracibuka indege ya kajugujugu y'u Rwanda yaza irayora amazi muri Tanganyika ija kuyasuka hejuru y'isoko yariko irasha. Aho niho umucanwa wagiye kuzima, ariko nta cari kisigaye, ibara ryaza ryaguye. Mu bisanzwe u Rwanda rwatabaye igisagara kubera n'ibindi bice bya Bujumbura byari gusha. Ibyononekaye ni byinshi cyane. Ibidandazwa biciye miliyaridi 68 byarahononekariye, amahera angana miliyaridi 7 yarahazimanganiye, hatibagiwe amamiliyaridi 20 y'ugoranye ndetse yahuye n'ingorane zikomeye cyane kubera iryo sanganya. Abantu bashika ibihumbi 7 bakorera muri iryo soko baratakaje akazi. Abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko ica gatatu c'ubutunzi bw'u Burundi cahitanywe n'uwo muriro. Amatohoza yashitse kuki? Nk'uko byama bigenda, nta matohoza by'ukuri yabayeho. Aho kwitwararika ibijanye n'iyo muriro wazananye be no kwerekana abakoze amakosa, umurwi ujejwe amatohoza witwararitse kuraba iby'ubutunzi ku isoko ingene byari bitunganijwe. Ni naho havuga ipfungwa ry'umukuru w'igisagara ca Bujumbura w'ico gihe giswaswa be n'abarongozi b'ishirahamwe Sojemake ryaraba iyo soko. Uwo murwi wavuze ko umuriro wavuye ku ibateri ryahiye mu kibanza co kudandariza nimero ya 4 co kwa Vedasi Gasana cari hagati mu isoko, ariko ntibayerekanye uko babimenye. Umurwi waravuze ko iteba rya kizimyamwoto ari ryo ryatumye umuriro urandagata, ariko abajejwe kizimyamwoto ntibigeze batumwako canke ngo bakurikiranwe. Generali Bunyoni ntiyigeze abazwa koko kizimyamwoto imwe rudende y'igisagara ca Bujumbura yari muhira iwe kuvomera amashurwe yiwe no kugira neza piscine yiwe. Ariko bibutsa ayandi masoko menshi cane yahiye imbere y'inyuma y'isoko nkuru ya Bujumbura. Kamenge aho hasha irya mbere, Ngozi icuro 2, Kayanza, Mabanda, Kayogoro, Gitega, Jabe, Mwaro n'izindi nyinshi. Zose ico zahurirako nuko zasha ku munsi w'Imana Dimashi. Aho hose nta matohoza nyirizina yakozwe. Inyifato zitangaje z'ubutegetsi zakurikiye iturirwa ry'isoko ya Bujumbura. Bukeye isoko yaraye ihiye. Mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Edouard Nduwimana yavugiye mu nama ko hari umugambi ukomeye wo kubaka isoko ya kijambere mu kibanza icari caraye gihiye. Ntihigeze havugwa ibyo gusanura isoko, ahubwo havuzwe umugambi bafise. Wamengo byari byitezwe iby'ugusha kw'isoko. Mu nyuma Mushikiranganji Edouard Nduwimana atangaje ko gusha kw'isoko nkuru ya Bujumbura wari umugambi w'Imana kugira hubakwe isoko ya kijambere. Imyaka 10 irarumanye atagikozwe, gushika n'uyu wa 11 nawe urangiye atagikozwe. Ayo majambo ya Edouard Nduwimana ntiyaje giturumbuka. Muri Kigarama 2012 hari ibinyamakuru byo muri Kenya byari byanditse umugambi wo kubaka isoko rya kijambere mu gisagara ca Bujumbura. Umuntu asigara yibaza ko leta nyine atariyo yari ikeneye kwirukana abakorera mu isoko nkuru ya Bujumbura kugira ironke ikibanza co kubakamwo iyo meri yari yemereye abanyamahanga. Igandagurwa ry'umunyapalestine wacururizaga hafi aho ngaho
indwi imwe gusa inyuma y'uwo muriro umunya-Pakistan Ali Somaji yararashwe mu mangazini yiwe yitwa Tronike yari kuri Avenue de la Mission i Bujumbura. Yari muhira iwe ahamagarwa ku telefoni n'abantu batamenyekanye bavuga ko baje kumuriha ahageze yaciye yicwa. Ali Somaji avuga ko ari iwe yoba yarazanye ifu poudre yakoreshejwe mu guturira isoko ya Bujumbura. Nk'uko byama nta matohoza yakozwe kuri iryo gandagurwa. Bamwe mu bagenzi ba Ali Somaji barahamagawe mu iperereza mu ntumbero yo kumviriza ko hari amabanga yoba barasigaranye. Umuryango we wabayeho mu bwoba bwinshi cyane ku buryo utubahutse kuvuga ibyo wari uzi kuri urwo rupfu rw'uwabo. Haravuzwe kandi ko hari abanyezamu boba bararira isoko nkuru ya Bujumbura boba baragandaguwe kugira ntibaze bavuge ibyo babonye. Aho hose nta matohoza yakozwe. Urupfu rwa Marigose. Iyi ni inkuru itangaje yakurikiye yabaye y'urupfu rubabaje rwa Majoro Jean Bosco Nsabimana batazira Marigose rwabereye i Nairobi muri Kenya muri Rusama 2013 inyuma y'amezi ane isoko ihiye. Iyi ntwazangabo mu iperereza ry'u Burundi yari yahungutse muri Kigarama 2012 itumwe ko na General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza. Imbere yo gupfa Marigose yaba yaravuze mu ibanga ko ari we yashize ibisasu mu rusenge rw'isoko nkuru ya Bujumbura. Ico gihe iperereza ryoba ryabeshe ko Marigose aje gusanura ibyuma byatanga amajwi mu isoko. Nyuma gato Marigose yoba yarabwiye abiwe ko yagaburiwe eshano ariko asangira na bamwe mu bajenerali. Yagiye muri Kenya yitwa ko arungitswe kwivuza. Ahageze yaratangaye kubera userukira Burundi ambasaderi Ezechiel Nibigira yanse kumwakira ngo ntamuzi. Ntibyatebye Marigose yaguye mu bitaro inyuma y'umunsi umwe gusa abyinjiye. Amasoko yacu akemeza ko yoba yapfuye anizwe. Abaturiye isoko ntibanatinya guturira Uburundi nk'uko n'ubundi bariko barabuturira muri ino minsi. Kubahuka guturira isoko nkuru y'igihugu cabaye ikimenyetso gikomeye ko ubutegetsi butwara Burundi ataco butokubahuka gukora. Inyifato bwerekanye inyuma y'iturirwa ry'isoko niyo bugenda burerekana no muri bindi bihe bigoye igihugu gicamwo. Kubura impuhwe z'abagowe, amatohoza y'ibinyoma, kwica no kuzibya abazi ukuri, gupfunga inzirakarengane, gupfukira abakoze ibyaha bikomeye. Isoko nkuru ya Bujumbura yari yubatswe kuva mu mwaka w'1992 ku ntwaro ya Perezida Buyoya, iza kugururwa na Perezida Cyprien Ntaryamira muri Ruhuhuma 1994. Ntawuzi igihe izongera kubakwa, ntawuzi niba abantu bakugize uruhara muri ubwo turirwa ry'iyo soko bose bazabibazwa. Murumva rero ko u Rwanda rwagiye rutabara kenshi Uburundi, ariko igitangaje ni uko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arafatanya n'abashaka gutembagaza ubutegetsi mu Rwanda, ariko bikaba ari ibintu byabata ku w'amazi kandi n'intambara ariko arategura ku Rwanda ishobora guhera iwe akaba ari naho irangirira. Banywanyi ba